Sheri nta nomwe ofete jewe Yego. sinigeze ndonka ubufasha buhagije bwo kuduzwa n'umuntu uwo ari we wese. Yeah. Rero maze kugira iciyumviro cyo gusohora filime yiwanje, harabambwiye ngo ntavyo nzoshobora, harabambwiye yuko ngo norondera abantu bakina filime bakomeye. Mugabo urabona hari igihe urondera umuntu ugasanga biragoranye kumuronka. Bari wari usanzwe ukina mugabo utaramenyekana atazina. Bon, izina nari ndarifise mugabo rito cyane. Bon, ni kujya kuntu ushaka kuja muri video narabonye filime yawe ndagukunda. Kaja mukanyushikara nka wa muntu umwe ugiye mu ndamuzi. Mugabo no munsi ndaja muri ville ukabona abantu bose basi benshi. Shalom bakunzi ba Uzobaze Media TV, muraho murakomeye nko bisanzwe ni Nana Naomi imbere ya kamera. No musira twabazaniye umwana mwiza cyane. Shushuri keza. Thank you so much. Uratoje. Ubumbesha aba journaliste radiko tubeshanye. No, jewe rero ingene meze ndi umuntu sinzi guca hirya. Kandi uri mu bakobwa bakembwiye ko uri mwiza. Nivyo. Sinkunda kubwira abakobwa ko ari beza. Nukuri nimba ari ivyo. Imana ndaryohewe cyane murakoze. Kandi mwakoze kuntumira kuri Uzobaze uzapeleleze. Uzabaze. Cyane uyu muntu ariyumvira. Reka. Ariyumvira cyane. Numtama iwacu cyane, numtama. Yo barinde no mu diaspora? Oya n'umurundi iwacu. Nitwande. Uramuzi. Ninde ndagusavye. Dukora ikiganiro mu bari. Urumva ntamuvuze ntiwemera. Sishobora. Iyi ni TV y'umutama bita Gaposho. Abantu bona. Ujya n'umuvyeyi ndamwubaha cyane Gaposho. Ndakora mu kici. Mahoro y'Imana bane nawe. Umuvyeyi wanje ndagukunda cyane urabizi ndanakubaha. Ni naso wawe ni papa wanje kenshi n'umuhanuzi wanje. Yamfashije byinshi Gaposho. Umuhanuzi w'abantu benshi. Cyane n'umwana mwiza. So kubatakuzi. Ni ryambere uje kuri Uzobaze Media TV. Dushaka kumenya turi kumwe nande. Okay. Muri kumwe na Nela. Nela Manela. Manela. Ndakunda ko kantu. Manela ndagakunda fo. Nivyo. Kandi benshi niryo bakunda kurusha Nela. Je ndakunda ko kantu Manela. Urumva Manela muri mu majambo yose ni Mama Nela. Oh. Donc unafashe mama ndarifatanye na Nela. Donc Mama Nela. Chandagita Manela. Umva M narayikuyeko. Narayikuyeko cengira Manela. Cengira Manela boutique ariyo shop yanje muri ville na Manela YouTube yanje. Wow. Urumva rero bose bacampamagara Mama Nela mu bintu batazi. Gusa nyene ni bon. Kandi urabikunda. Ndabikunda rero bose. Urana bose. Bana nk'ubu nko muri filime kubera ko turi ba Nela babiri. Mutoni nawe. Mutoni na jewe. Je rero barabaze guhindura ngo Manela. Bose bazi Manela. Nela ni ryari winjiye muri industry? Wumva ko kina firme. Wumva ko nyene urumva wohanura. Sometimes urakora ibiganiro ukurahanura abajene kandi ni vyiza parce que hari akantu uri kurazana tutamenyereye mu bajene. Murakoze. Jewe nagiye kuri kamera 2014. Niho naja kuri kamera. Niho natangura gukina filime yiwanje ya mbere. Kandi iyo filime wahereye kuri filime yawe? Pana yiwanje. Basi rya mbere wari muri rebo yande? Oya, byari ibintu byo muri eglise mugabo wanashaka byarimwo na Renine. Renine Mana ariyo byari by'urusengero Rema Church. Ego. Ndakina hama mu nyuma ndunguruza ndakora n'izindi ndakinira abandi bantu mu nyuma nyene Imana irahezagira. Nkora ziwanje. Uratuzana n'undi mutama yikorera imizigo. Baby. Kaye kantu nakagukundiye ninde yaguha inspiration y'ujya mu jamamana? Sheri nta nomwe ofete jewe. Yego. Sinigeze ndonka ubufasha buhagije bwo kuduzwa n'umuntu uwo ari we wese. Rero maze kugira iciyumviro cyo gusohora filime yiwanje, harabambwiye ngo ntavyo nzoshobora, harabambwiye yuko ngo norondera abantu bakina filime bakomeye. Mugabo urabona hari igihe urondera umuntu
ugasanga biragoranye Biragoye, kumurongo ego rero na kwa kuntu ndicara usanga bagara aha urabizishe ndabizi. aho navuze mu majambo avunaguye ego hanyuma nca ndicara ndimve ndavuga ati niki kintu nokora kugira ngo filime yanje ikundwe igere ku rugezo wanashaka sinashaka ngo nemeze abantu ngo birenze ngo birenze Buriya- kurya twabibonye ego buriya ikintu imana izo gukorera my dear wowe ubwawe ntuhangayika ntuhangayika Yeah. kandi uzoba wipoweye kandi ico kintu ntuzirukana naco sheri nakoze filime wanza dutamwo kava nandika rindira ndakubwira Aha, ijya buzz narayanditse ego ndayiha Aimable imana imuhezagira hari Aimable yama yafashije abantu benshi uravyumva vraiment. Zira Aimable film ego Ego. zira filme ego Aimable ndamubwira ko ngomba gukina filme ndamubwira content kuntu imeze Yeah. ndamushimiye na Scott imana iguhezagire cane ya yaramfashije kandi Scott nubu aracamfasha Aracagufasha, yego muracakorana. turacakorana ego hama urumva aho nariko ndandika iyo filme iyo buzz yanje Aimable arambwira ati imeze neza na Scott arambwira neza bari abantu babiri wahanuza. ego babiri gusa ego hanyuma mu nyuma ngomba rero kuyirekura ndarondera jisho ndabimusigurira ndamubwira hariho n'undi mu promoter de la capitale nabo nyene baramfasha abapromota batatu vraiment ego baritanze muri ico gikorwa iryo content rimaze kuyikora sheri yarageze ahantu nanje ubwanje jewe nerahondi yaranjugumije jewe irya content igenda ibona nariyumvira ati rero n'umukobwa mwiza uwo mutipe ko je nansanzwe ndamuzi rya mutipe parce que bitege avuka mu bukeye ego aha navuka papa wanje ntiyavuka nivyo rero je narigeze kumubona ndi kubona umukuzina acambwira ngo urano urya muntu yikorera imizigo ngo heze ngo nk'imyaka ngo urenga 10 ngo ataduga ruguru iwabo urumva yari amuzi uwo mukuzina wanje ca ndamubona nawe wamugize umu diaspora ndavuga ati vya bintu vyahinduye isura ndavuga ati none ryari ego yararyamye buke yaronka amafaranga ca yorira indege ego ya kajya kantu vraiment barikoranye akantu keza ko cyane vraiment kajya ntikazopfa kavuye mu barundi oya nkihari bazoga mu bakibuka ego so hanyuma bandanya bon nyene candagira candasohora filme irakundwa abarundi barankunda urumva nari nsanzwe nkina amasinema bankunda abantu mugabo bari bake bari bake no wari usanzwe ukina mugabo utaramenyekana atazina bon izina nari ndarifise mugabo rito cane bon ni kujya kuntu ushaka kuja muri video narabonye filme yawe ndagukunda kaja mukanyosha karonka wa muntu umwe ugiye mu ndamuzi mugabo no munsi ndaja muri ville ukabona abantu bose basi benshi basi ntahantu ushobora kuja ubure n'abantu nka batatu bashobora kuba bavuga ati nera turamuzi rero urumva iyo ni avantage kandi merci Dieu kuko ibintu vyose namamvugana imana ibintu vyose ntirase ntagize ikingo naragize ibintu kuko abantu babishimira jewe ariko ntibashimire jewe ahubwo bavuga ati imana yarahaye ujya mwana akantu kazima akantu kakana ego kuko hari n'ababipostinze batari kuyipostinga hari igihe imana izokwemeza n'abantu ibemeze naba bandi bakwanga bakwemere ego so nera wewe uri umwana w'umwigeme uri umukinnyi wa sinema ndundi n'izihero rutokina sinshobora gukina nsoma umuhungu ku munwa sinshobora gukina ndi mu gitanda n'umuhungu sinshobora gukina ndi mu gitanda n'umuhungu mwishuka imwe kubera iki udashobora gukina usoma umuhungu cyangwa uri mu gitanda n'umuhungu ikintu cya mbere je ndakunda kwisunga abana gusa abana tureranywe yego ndase abana batonyi banje babiri ndase n'umwana mbere tantine yego ndase n'abandi bana wanashaka bankunda ubwo rero jewe tureke no muri filme gusa no kuri kamera kubera mba mbona umengo ati hariho nk'umwana w'iwacu ashobora kubona ibintu nkora
hari agacana we ego abikora kandi ego bitari bikwiriye canke ntiyumvirize n'impanuro mba ndiko ndamuha Ego. umwana ndamubera akarorero keza kugira ngo uwo mwana nindamuhanura yumve ivyo ndi kumuhanura ego nico gituma rero buriya jewe amajambo mvuga ndayayungurura niyo bishitse nkanyerera abantu baba bazi ati vyashitse nera siko ameze none nera tuvuge ko bajya babikora tandero bagira ndakwereke Yeah. urabona mu buzima je nakubwiye ko ndabikora kubera abana kubera abana biwacu biwacu Ego. abandi nabo babikora kubera impamvu zabo urumva abandi nabo arashaka kuvuga ati kuko ntidushobora gukora bimwe sheri we nimba uno munsi ukora uri umujournaliste Ego. hari ukina filme hari umuririmbyi Yeah. hariho ukina komedi ya umva turi mu bintu bitandukanye Ego. rero nuko ukuntu dushikiriza ibiganiro sheri umwe wese Ufise- atahura apana ngo atahura wowe ufise ukuntu ufise ivyo uvuga Ego. sivyo kandi wowe ivyo uvuga hari uwibona akavugana n'ujya ko atirekura akabona umengo wowe nta kazi uzi ego sivyo ego hama nawe wabona uriya kavuga tujya mu bintu ashiramo Arexagera. ashiramo ubushirasoni arexagera Ego. urumva Yeah. rero jewe mfise ukuntu umeze bitandukanye nawe uko umeze kandi bishima uko umeze nanje shima uko umeze wow so nera la fois passée hari le 14 février narigeze kubona amafoto ya wewe na Mkombozi kandi Mkombozi asanzwe ari umugabo w'umuntu none ni content ni urukundo rwa nyago n'ibiki duha umuco okay yeah antuka Uzi ivyo wishura. umaze igihe kingana gute muri entertainment ndamazeyo ubu ngira ngo imyaka 2 imyaka 2 yeah nturi mushasha cane oya ariko uri umuntu basi uragerageza kuraba content kuntu ziba Ego. zimeze nanje cyo tubana bajije sawa yeah rero ngerageje kwishura kuri Mkombozi ndamukunda ariko ndamukunda nkuko nawe ndagukunda kuko kugira ngo ndaguhe ikiganiro nuko ndagukunda nk'umugenzi wawe ivyo bindi urumva inyishu wayishuye ndamukunda Uramukunda. yego nabajije ariko niho yishuye neza Nakwishuye. dufate ko ari content cyane none wumva ndamukunda ikiba content gute muri mu rukundo yeah nawe bisigura. sindagukunda. Mugabo jewe urankunda nka je Naomi yeah nawe ndamukunda nka Mkombozi Mkombozi nawe ni indi sexe c'est pas une fille ariko nico kimwe No. ndabakunda kumwe gute okay nkuko unye urabona uwo mujama w'umukameraman uko mukunda niko ukunda Mkombozi yego Ah, cameraman sivyo ako n'agatwiko wabonye ko yemeye bakuzi babuzobaza ko n'agatwiko oya ndamukunda kandi ibintu byo kuza murazana ibintu by'ubutwiko turakundana ibintu by'ubutwiko bihagarare jereje sinzi tunapendana kama unampenda vya kweli nakupenda sio yeye nasema Mkombozi kama unampenda mpende vya kweli usunadanganya watu kandi muri industry murafise ibintu byo kuza murabesha abantu kiniki mugasanga muri ko muradukuramwe amajambo y'iminwa si vyiza mishakzami muturuhishiriza ubusa vuga ati twe turi mu gatwiko ni ikintu turiko turategura tubimenye ariko je nka jewe ko naye nasanze nakonye kujya content ya mbere ndabibonye navuze ataka n'agatwiko urumva umunsi nogira mariage ntimuzovyemera sha wewe kandi ndase umutipe yakonto nyenera urafise umusheri urafise umusheri ndagutemwe mu diaspora uri umukobwa mwiza kandi abandi bariko baronka imiduga araba bakanyana bako barabatamwo we nawe ngaho urasamye sinzi ivyo urimwo shushu nambiye uko nabuana reka ahubwo ndakurara bon urabona Yeah. ntidushobora kuronkera rimwe oya je ndafise uwantumye yambwiye ati jewe ndi serieux sishaka guta umwanya ndamukunda ariko narabuze iyo ndamuca arugaye mu mutwe kandi vraiment respect shushu urugaye mu mutwe urumva yambwiye ati urugaye mu mutwe sinzi nimba yaragerageje bikanga je pense turaba mu diaspora muganira umuntu ari hafi umwemeresha yitwa nde ngira mu mazi gatekana we vuga ego hanyuma gutemwa ikintu c'igipira kimeze neza uruhuke basi ibintu byo kugenda n'inuza gutera irege nta miduga batangashe kubera none abandi kanyana yekuye
je ndabivuga je sinjya umuntu Yayikuye. kanya nayikuye ndabizi kanya nayihawe n'umutipe kandi n'umunsi bayimuha yaravuze umutipe aravuga muri mikro arashira ko telefone ariko aravuga ati wale namupenda kweli none nawe emera sheri oya nanje nzomuronka nzomuronka kandi ahari we uzura bakatira imyaka irikira kujana shushu mumpe none sheri mumpe mumpe urumva ubishaka ndabishaka ndashaka umugabo arashaka umugabo kandi muramubona ni mwiza arageze anya mu minsi uzosanga imyaka yakujanye bace bavuga ati none rega abakobwa twebwe igihe cacu ni gito co kugira mbega umukobwa asaza ku myaka ingahe arengera na ryari umukobwa guhera kuri 18 ubugeze mugabo umukobwa ugeze kuri 25 26 ubu uri kurata intuzeye gusa nabonye warapostinze ngo bagize anniversaire ngo kuje 18 21 umva ko imyaka irikira kujana hari bijya bintu hari abantu babiponzeko nivyo ngo mukecuru ngo ariko aratubesha ngo afise ngo 21 ngo kura ngaho ngo niba bavugisha ukuri byanyavyo wavyakiriye gute sheri jewe uretse ikintu nzoguma ndakivuga ibihe byose ego nahaye uburenganzira umuntu wese yumva yuko yomvuga nabi kubera uwanse kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina kandi mu kumvuga hariyo umuntu ashobora kuvuga atamutima mubi yabishizemo buriya umuntu yakuvuza kugira yitwikiye ego buriya umuntu yashizemo umutima mubi araboneka n'umuntu yakuvuze kubera gusa nyene ngo akuvuge birengana nawe nyene araboneka sivyo urabona nk'ubu urashobora guseruka hajya nkabona dread zaca nkabona ukuntu wambaye ntakuvuga uravyumva buriya umuntu akuvuga yashizemo umutima mubi nujya muntu muba musanzwe mumenyeranye utakuzi tufate yuko ari umunwa gusa sheri utakuzi urana utakuzi ujya muntu aza kuvuga umuntu atakuzi akakuvuga agashiramo umutima ujya muntu aza afise ikibazo c'ugwanko bwo kwanka abantu bose abonye kuko twese sheri twese turavuga nta muntu aba hatavuga twese turavuga vraiment sindi umwiranda nturumwiranda mugabo hari igihe uvuga umuntu atamutima mubi wabishizemo so nera niki kintu kurategura kudutamo gishasha nka Nela canke nka Manela buriya ndi umuntu ntakunda kuvuga ibintu ngiye gukora sinkunze kubivuga ndakunda gusipure n'abantu surprise ndumva nico kintu nkunda mu buzima kubera ko akenshi jewe namaze kwishiramo ko iyo ikintu ndakivuze umengo ntikiba kikifise akanovera hama ikindi kintu mba mbona umengo ikintu ndakivuze ejo kitabaye nshobora kumaramara sinkunda kuvuga ikintu ngiye gutegura wewe uri muri babantu uvuga ati jewe ikintu ndagitegura ubwi wanje mukakibonejo nkakirekura ku buryo n'ubu nimba no bangiye kugura indege hajya ejo uza kuyimbona ati nira turi kumwe ejo none yayiguze ryari urumva rero je umuntu mbashaka kandi utanze havugira ngo no hypocrite mugabo ndi umuntu nkunda gushira utuntu twiwanje tukaguma muri jewe ukadusohora hageze nikomeze none nera dufatiye kuri boutique yawe butike yawe udandaza ibiki butike yawe wabyiyumviriye gute kubifatanya n'akazi ukora kuko ntivyoroshe umwanya umwe kuba uriko urakina firme undi mwanya uriko ura managinga boutique ndabishobora ndabishobora kuko jewe nk'ubunyarana nk'ubu sindi ku kazi hari umundi muntu urafise umukozi si umukozi n'uwo dufashanya bisigura ko isangiye n'undi muntu oya butike ni wanje je nyene mugabo uyo muntu aramfasha mu gihe nagiye mu ngendo aransiganira akagufasha kandi turafashanya kandi rega n'umukozi mwamufashanya none nera udandaza ibiki ku buryo abantu kuri uzobaze bazovuga ati ndandaza ibintu by'abakobwa
duhere ku mpuzu ibirato amasakoshi amabiju utuntu tw'uduhereni utubage udushenete utuntu nyine twiza amahuje ya lèvre ibintu vy'amavuta amavuta ego amavuta yo kwisiga karibu cyane ndabasiga amavuta na jewe nirabura nk'uko ego wenda ndashobora kuguha amavuta ajanye na poya ukagira po nziza vraiment umuntu wese ashobora kuvuga ati ndakunda poya ya Naomi. Okay. So Hama rero ndababwira adresse yahanyu et voilà iri kwa Ngoma. Kwa Ngoma mwese ndibaza murahazi kuba atazi kwa Ngoma. Ugeze Star Time ucumanuka gatoya hajya ku mataxi. Kote à droite. Ucu bona ahantu badandariza ibintu vy'impuzu. Ca winjira. Ucinjira umuntu wese ubaza ati kwanera ni he baca bakwereka. Baca batwereka. Ego. So Nera. Thank you sana. Nashukuru sana. Murakoze. Tunakupenda sana. Na mimi nawapenda. Igisoro kizi. Numeze nka hari abantu babiri bama bantwengeje. Gina na Ozi igiswahili cyabo kirandenze. Naje ndakizi mugabo ntabwo birenze. Mugabo urasumbya Ozi. Uramaze kumva uzarika. Je ndumwana wa Mukamengeshe. Cyo kwikura ndakizi. Cyo kwifasha. Ndakizi. So nigiki wivurije abakunzi bazobaze Media TV? Abakunzi bazobaze Media ikintu no bifuriza no kugubwa neza hama ikindi kintu no basaba mugende kuri YouTube channel yanje. Wow. Shasha ndiko ndaduza. Ego. Yindi ngo barayikwivye. Ego Pole sana. Baranyivye YouTube. Pole sana. Uruhe umuntu agira ariko arategura amasinema murabuzi. Murabizi ingene umuntu atanga uburyo agatanga inguvu agatanga n'umutwe. Ego. Rero ivyo bikorwa umaze kubikora bigaca bigenda urababara. Ego. Rero munshigikire mvuze munshigikire mba ndiko mvuga amahera abantu b'Imana je kukintu c'amahera sinca hirya no hino munipe pesa nifanye kazi. Unataka kutumika ndiyo wakusaidia juu ya pesa mumpa amahera. Hama rero iyo YouTube shasha genda mugire sabone guys. Hariko ibiganiro nkora mugire sabone. Hama kandi ndabahamagarira kuza kuri ya Gatek hari ikiganiro mpora nshikiriza citwa Rita Nella. Rita yitwa imbe yitwa kigeme yitwa umunyamuji Rita. Kiganiro cyo kiraryoshe cyane sheri. Rero mugende mushigikire mugire sabone kuri ya Gatek muze kunshorera muri Manera Boutique. Mwarahezagiwe ndabakunda cyane. Baguteza imbere ugura imodoka utayiguriwe n'umugabo. Ego sheri. Nubwo no yigurirwa n'umugabo nta ngorane. Umugabo yiwawe kameme wabanje kuyigurira. Sheri. Urabona umuntu wese aguhaye impano ntuzuyange. Oya birashika mani ugasanga umutipera kugure nk'ikintu. Bigashika mu gacanamwe. Umutipa gacagaruka ngo nsubize ivyanje. Ndabikubwiye wayinyanditse ko nta cyozo. Urazi impamvu ndabikubwiye? Lafa pesa umukobwa yigeze guhabwa akabare n'umutipe. Umukobwa yahawe amahera yugura akabare mu diaspora. Hama umutipe birashika casanga ifite undi mugore kumusaga. Wa mukobwa acavuga ati je ndamanitse je nta mugabo w'abandi bantu ntwara. Uwo mutipe yaciye amwaka ivyo yamuhaye. Urakoze. Aho kabare ntiyari yakamwanditseko. Oya. Jewe kanyandika kuko nansinyira. Ahubwo akabare ntiyakamwanditseko. Ahubwo nakabare n'umukobwa yakuguruje. Mugabo kubera kamusumvye amafaranga. Iyo mukobwa nta bwenge agira. Imana imbabare kandi umbabare nimba uri kuranyumva. Nta muntu ashobora sheri reka ndakubaza. Shushu. Reka ndakubaza. Wewe wongabira ino mikro. Ejo gashukaruka ngo unsubiza. Urabona wayingabira. Ego. Kubera ko wambabaje. Nkaca mvuga ngo tora na ya mikro yawe. Oya. Nta bwenge no. Nega ni bwa bwenge noba ntakoreshe. Nukuri umbabarire mademoiselle nimburi madame. Sindakuzi nawe ntunzi. Umugabo umbabarire. Kumva yuko usubiza akabare mu gihe nawe ukeneye kubaho. Nibaza ko toba wavye. Bisigura yuko umukobwa atabwenge yakoresheje. Nukuri ntiyiyumva. Canke yagize abagenzi babi. Umugenzi ndakubwire. Umugenzi. Ntaze yemere kukubwira ngo reka kuroba kandi azi mu rugo ruzi kuhakura. Kwari amafi. So Nera ntagasunika rugi kuri uzobaze Media TV. Unaye kintu hanura abajene bagiheza amashure bumva ko babwirizwa kuguma bicaye muhira
basaba nk'umukobwa imibu ngaha hantu myinshi basaba kotex nk'abavyeyi babo ari umukobwa canke umuhungu adashobora gukura amaboko mu mpuzu ngo akore nk'agasunika rugi n'igiki bo bahanura. ikintu ca mbere abakobwa bose ntibakore badasuzuguye akazi. Voilà. Nzokama ndabivuga bakore badasuzuguye akazi. Urabona nimba ushaka guhabwa n'amafaranga n'umuntu ari igihe umuntu ushobora kumubona yarateye imbere ngo yateye imbere gute. Ego. Ushobora gusanga uwo muntu yakomeje yiteza imbere hakaba umuntu akabona umwete wiwe akamushigikira akamugeza kure. Rero na wewe uri umukobwa rondera akantu nubwo ko bara k'ibihumbi 30 urondera akantu gatoya ukore nubwo yo baraye amaherena 3 uyakore uyadandaza uvuga ati nzoronka avantage ya 5000 iyo 5000 nguremwo Kotex. Uravyumva Kotex ku bantu hari abantu bayikoresha nk'amezi 2 hano hari imibu nyinshi urumva bizogufasha. Nico numva no bahanura. Iyo ni impanuro yagusa bakozi ba Uzobaze Media TV. Tunawapenda sana. Yari na Nana ndi kumwe na Nela turakwishimiye. Murakoze. Turaguha ikaze kandi kuri Uzobaze Media TV. Thank you so much. Hanyuma bibuka kugira subscribe. Hanyuma bibuka gupartager. Mwibuka gufollowinga na Nela cyane gose mumuteze imbere kandi mudusengere ma platform yanje yose mudusengere. Tunawapenda sana. Ciao ciao.